imbere yuko kwigenekerezo rya 12 hagiye kuba festival yitiriwe Dukunda Burundi ngaho muri Arena Club Rigera. Uno munsi kwigenekerezo rya 16 twakiriye uwasanzwe yarazanye iciyumviro ari we Auguste asanzwe ari we aserukiye Irebe. Aho ubona yuko ari giteramo cyateguwe na Irebe Dikobu ndetse bafashwe mu mugongo na RTNB canke radio nkuru y'igihugu na televiziyo. Aho ubona yuko Auguste yamaze gushika inyuma yuko Samuel Ndayiragije asanzwe atwara Dikobu. Dikobu abona yuko ari we yifishize mu minwe ico giteramo igafatikanya na Irebe cyo kimwe na RTNB. Aho ubona Samuel Ndayiragije asanzwe atwara Dikobu yashitse mugisagara ca Bujumbura kamera bigiye bitandukanye. Auguste nawe yashitse aho ubona yuko twari twaje kumutegera yakiriwe nabo baho bagiye batandukanye. Pierre Nkurikiye asanzwe ari muririmbyi batazira cinjire ndetse n'usanzwe arongoye sense ndetse na Samuel Ndayiragije wenyene asanzwe atwara Dikobu. Aho ubona yuko uwo muririmbyi asanzwe ava mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahora mu gihugu cy'u Burundi ariko mwa kino gihe akanya gato yigusamaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona yuko ari wagendera kira abategetsi bagiye batandukanye aheruka kwakira umwubahwa. Aho ubona yuko Première Dame aho yakira agashimwe ari we yashoboye kuryosha ibirori. Umuririmbyi Auguste abarizwa mu gisagara cya Bujumbura ndabereka ingene byari bimeze maze cyatugaruka mu bandanye mushigikira The Real TV Show. Je nitwa Allen The Real ni kuva hano tuganda ahandi ku musozo n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu bandanye mukurikira ibiganiro byacu mudushigikira usheyinga kugira ngo nabandi bashikirwe. Cyane gusa Irebe company ni kimwe cyo gikorwa ugikorwa yituma ko na Dikobu na nyene Dikobu ndayirimo. Dikobu bisigura gufashanya kw'abarundi baba muri Amerika na cyari mitame y'igihugu cy'u Burundi. Ni kuvuga ko rero ico kibazo mbagije nuko ikindanye cyahanini ni ico gikorwa nyezina cy'isabukuru Dukunda Burundi gitanguye no mwaka ariko kizobandanya kiba ibihe byose. N'igihe nzoba ntagihari n'abandi bazogikora ko ijambo Dukunda Burundi si jya Auguste Burundi ni umurundi wese. Dukunda Burundi ni jambo nk'uko ryagiye mu ndirimbo waririmbye twakubonye participate mu bitaramo bitandukanye. Umwe mu baririmbyi batari bake basanzwe baba muri Zunze Amerika mugabo mu madimisi y'ibakwe uzi bakwe no kuvuga kuririmbye nyene imbere nyine kubahira umukuru w'igihugu kuririmbira Umutambukanyi umukuru w'igihugu ari bagutwara agashimwe kamukanya n'igihe jambo kirabona cyane ibyo wakuye mu bitaramo madimisi korera hari ndiko twerekeza kubigiye kuri gene kya 12 kuva ntago indimbo z'imico n'akarama zo gukora ibikorwa byinshi muri Canada muri Amerika nkuko mwabivuze. Ijambo nobwira abandi n'ijambo nahawe na umuvyeyi wacu mama Burundi ijya johaheze yaravuze ko ikorwa tuko turakora abibona kandi abishima kandi abikenguruka. Ahubwo nkamagara nde baririmbyi bose ntibagiye ngo dutamba twirorera ntagira umuntu ashobora kwandika indirimbo uko avyumva yibaza ko batayiraba ca batayumva. Ahubwo turebe neza imico n'akaranga by'u Burundi bihagaze hehe kugira ngo tubikuze nabyo bidukuze. Imbere yuko werekeza muri kino cy'ingo z'akaranga k'igihugu cy'u Burundi hari izindi style waririmbamwo kino gihe turabona ko umusaruro uri kurigaragaza. Turabona abategetsi batandukanye hano cyane baje gushigikira niki kintu ubona kimaze kwitwa muri wewe cyane dusari kimwe navuga mwaka uheze iyo ufashe intumbero y'ikintu Imana ikeneye. Imana irakunda Burundi. Iyo umaze kuba rero kuri ikintu Imana ikeneye ku Burundi nayo irakubahisha kandi ikaguha n'umusaruro mwiza kuko Uburundi iri igihugu gito nko babivuga bwo cifashe ariko twebwe abenecyo twebwe tuba dudashaka kugiha agaciro kacu. Niyo mpamvu uvuze ati ndahaye agaciro igihugu canje nawe urahabwa agaciro. Ntibisikura Auguste Burundi gusa byo no kumurimbyi wese uha agaciro igihugu ciwe. Twe n'userukira Dikobu urabona Inyuma Dikobu hariko ndetse na RTNB ngo tubwirika abarundi cyane kugiye kugenda 12 kwezi k'umunani n'umwaka. Ubwa mbere mpaye kaze mwene wacu Auguste Burundi ni umuririmbyi mwiza cyane si igihugu gusa kimukunda n'abarundi bo muri diaspora turamukunda cyane. Nicyo gituma twafashe igikorwa Dukunda Burundi mu minwe nka Dikobu. Hanyuma rero kwigenezo rya 12 mpera kuri mwebwe abajournaliste mwe mubibona mubanze mubikunde mutabikunze mushaka kubikundisha abandi mubikunde rero mubikundisha abandi hama muzoze ubwa mbere muri ico giteramo tuzobe turi kumwe. Muzoze musaka amakamera gusa umunsi muzoze namwe muje kwidagadura mu muco n'akaranga by'u Burundi kuko namwe hari gihe mwiyibagira muze muri kwa kuryoherwa mubicishe muco n'akaranga ntimuze murakamera gusa muzoze murabicishamwe namwe muze kugira ngo tunezerane n'uwo munsi. Igikurikira gihambaye nuko iki gikorwa nkuko Auguste Burundi yabivuze ni kwa gitanguye ariko twifuza ko kitazokwigira kizimangana. Twifuza yuko uno mwaka Dikobu twabifashe mu tukabikora ejo wundi murundi azokuvuga ati iki kwa si cha Dikobu si cha Irebe company si cha Auguste Burundi ni cha barundi twese
kugira ngo dukundishe Burundi abana bacu abavutse no munsi nazovuka ejo bavuke bazi neza ko Burundi ari igihugu ciza cyane kwitwa umurundi ko aragateka kuko ivyo mu rurimbo Gasi yaririmbye icatumye tubishimikira ko cyane aravuga yuko ibihugu twirukira byarigeze kuba bikenye cyane ugiye kurama nka kase ka Amerika aho dutuye nticari igihugu gikomeye cyane mu myaka iheze ariko uravye no munsi kimeze neza cyane kwisi kiravugwa cyane ubu rero turavuga tuti buno Burundi ni igihugu gito cyoroshe guteza imbere mu gihe abarundi twese twobyumva kumwe tukumva yuko Burundi atari kuvuga mu izina ari gukora igikorwa cyose coza kibuteza imbere muga duhere ku mico n'akaranga kuko utaye akaranga abatayi banga murakoze ubwatsi Burundi imbere y'ikumbure yuko muturangiza muri kino gihe ugaruka rutari ruke rurakunda kwiyumvamo ko bumva muri bo hadubiriza impano yo kuririmba ariko kandi utibagiye n'abandi baririmbyi bijanye n'ivy'akaranga urakoze cyane ikibazo ariko ribaza kuri icyo kibazo nyakwa president wa sense bibaza kuri icyo kibazo ko yo anaki ubutumwa nk'impanuro cyo wobongorera ndatanga ubutumwa ariko rifate ko akaro nabo barabibona barabona yuko aho twari turi so turi no munsi nta na gatoya niba twari ku 200 kwijana turi ku 99 kwijana nico gice kimwe turagikeneye bibaza yuko mu irebe company hagiye gutunganywa aho abantu bazoba barigisha umuziki kama abavyifuza bazoba barabyiga kuri gusa ariko abazoba bikorana bazoronka agashiruka buti umuntu mbere kwerekana yuko Gaste Burundi abaciye muri company bigafata umugongo na Dikobu nayo teni benitora two turi umuryango umwe tufise intumbero imwe n'imboni imwe tuzobikorera hamwe reka rero naje bazeme madame le president kugira ngo nawe agira ico yunga ico riko ndavuga nako twagira tumubaza nyene sanzwe ro muri sense Israel uko tegera abantu ifite kano kanya muri hano murakoze kumva ijambo icyambere na mbere nagomba nifadikanye namwe bw'imwese kwakira umuvukanyi wacu ashitse muri kino gihugu cy'u Burundi akaba ari umuvukanyi avuye kure tumwereke ko aje imuhira aje mu Burundi igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'amavukiro kandi asanze ari igihugu cifashe twongere kandi tumukeze kuko si benshi bazanana inguvu nk'izo afise ahanini abantu benshi iyo bari hanze usanga bakunze kuririmba zene za ndirimbo ziganywe zene za ndirimbo zifatiye ku mico n'imibereho y'iyo baherereye ariko wewe by'ukuri mu bintu vyiwe akora byose mu vyagira murabona yuko atava kwizima mu vyakora ashira aha agaciro ugwaruka akagerageza kurufasha kugwegeranya kugira ngo rugire intege zo kubona yuko ubu ari umwuga murazi neza yuko abarayamaze abo hambere bati nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga nawe arabereka yamara hariho umwuga ngaha wobagirira akamaro ndavyumvise araje no kubisubiramwo yuko agiye gushiraho igisata cyo kwigisha kuririmba uhinyanyura umuziki kuwandika no kuwubyina aje mu bihe byiza hasanze turi mu ntambara hanyuma tukagira tuti kwaje ari udufata mu mugongo niba twaje kumwakira ngaha no kumukeza nuko atari muri babandi batugoye ari muri babandi badufasha turamwakiriye turamuhaye ikaze kandi twaje tumushigikira ni cyerekana yuko iyo turiko turavuga ivy'indirimbo tutari contre indirimbo ahubwo twifuza indirimbo zitwubaka twifuza indirimbo zubaka abana bacu zubaka abuzukuru indirimbo zubahiriza akaranga k'u Burundi indirimbo zubahiriza imico n'imibereho yacu ni no muri iyo ntumbero nyene urwego CNC gwafashe yihuta ko mu maguru masha tugiye gushiraho studio yegukira CNC aho tuzoba tugamije gutera impunga mwese abaririmbyi ntimusubire kuruha tukayironka namwe muzoririmbirayo muzoheza mugire mwarogisema
mbega n'ingabire nyene mubikorera ubuntu kubera ziriya studio mugendamwo mubashira amafaranga hanyuma ibyo musohora ntibibaraba tuza kuvyumva vyasohotse vyamaze kuba nabi ariko n'ivyazi iwacu mukabisohorerayo tuzobafasha kumimina oya nitwarinda nitwayironka ntituzobarihisha turasaba imana tuyironse tubikoze aba bose bazodufasha aba bose bakunda Burundi twe dutahukane tugayagaye n'urusitidio rwacu natwe rwasenetse hanyuma muze muraza kuririmbirayo ego mpejeje rero ndabakeza ko mwaje kumwakira nongera ndabatera intege ngo mugume muririmba muturyohera n'ico giteramo muzoshitawe cyane gose kandi bazokiryoshe ego kano kanya twavuye mu mabanga ingire mu byo kuririmba waradimbanye na Uwakiriye Burundi kano kanya hano wagiye kutegera mu byavuye hano n'ikikaba ukongera hano cyane cyane ikintu numva no kongera ko nico kumukeza kuko agize imisa akora ibikorwa b'indirimbo zishika kuri zibiri imwe kera ataragira akayobe nkaka yiko aramperekeza yari indirimbo yamagara urwaruka kugira ngo injire mu rwego rw'inyamiramabi hanyuma ejo bundi muri Amerika turakora n'iyindi amaze kugira akayobe hanyuma kandi mwarayitoye cyane turanabashimiye mwihiganwa rero nari naje kumwakira ubwa mbere nk'umugenzi urumva tumaze duhurira ku mwuga wo kuririmba urumva ko tumaze gukora indirimbo zishika kuri zibiri ubwa kabiri nari naje kugira ndamukeze kuko ageze ku rwego rwo hejuru murabona abo asigaye abyinira abasigaye yakira ko ari abantu bari hejuru cyane urumva rero yaraduze nashaka kumukeza ubwa gatatu naje kugira ngo ndamwakire kubera kuko aririmba ibyo nkunda no kuvuga ko aririmba ikirundi umuco w'ikirundi umudiho w'ikirundi kandi murabona igihugu yagiyemo abarundi kenshi abaririmbyi bagiye hariya baca bahindura bakaja kuririmba imico y'abiriya bihugu ivyo wabo bakavyibagira ico rero cantumye nza kumukeza nk'umuntu yagumye kwizima kandi koko mbere ni nakamuno cyambwira na bagenzi banje bose babaririmbyi nagenda bibutse ko ari abarundi ko ikibaranga nk'abarundi cyo twokwita umukono cyangwa sinyatire ni kuririmba mu kirundi mu muco w'ikirundi mu mudiho w'ikirundi kuko nivyo vyonyene bibaranga nk'abarundi bijya bindi iriya mico y'ahandi barazi no iyo baririmbye nubwo boja muri biriya bihugu ko badashobora kuba ba mbere kuko baba ariko baririmba ibitari by'iwabo rero norangiza ndamuha ikaze tuzobona natuzoganira n'isabukuru dukunda Burundi niyo nzobandi kanatsinda mu nteguro yayo akiyumvira twagumye turi hafi na hafi mu cyo twovita mu kuyipanga mu gupanga akarere twari kumwe rero nzoba ariho ndi kuko nanje ndafise yindi sabukuru yitwa igihugu nawe nyene yarambaye hafi ubu rero nanje nzomuba hafi na cyane ko izo sabukuru zifitaniye isano twese ni sabukuru ziba zishaka gukundisha Burundi igihugu cacu tubicishije mu mico n'akaranga kacu mbora je mbona ko ico kintu cya hotel niko hotel ubakira nko bimavise ku maradiyo bitandukanye leta nta kibazo kifise kucyo kintu cyo dugisigaye iwacu niko dufasha leta ahubwo twitugena na leta ico kibazo dufise ico kibazo nk'ubu kubaho president asanzwe aravuga sense niba akagombye gucagira kugikurikira mugana azokikana gute mu gihe niyakura n'ikintu ngo adukebure tubibona nk'umengo ni serima turimo tubyumico na kare n'umwana adafise atubaha abavyeyi ntacaro nka mu rugo iwabo ntatora no mu bandi bantu mu mugenzi w'ikirundi reka rero tubaze dukore dukurikije ibiswa n'akaranga hanyuma twebwe ibikorwa byacu bituvugire tureke kuza kuba ari nko kunyinyana tureke kunyinyana ahubwo twebwe ico ibi byo dukora bituvugire kugeza ubwo na nyiricyo mu kugihugu aho yicari n'inshuti y'ugwaru avuga ati none bakora iki batakuru nk'umusaruro mu byo bakora kandi bakora neza mugabo nta kuri ico cyo norenza kuko nyakwa president wa Niko badutwara muri Amerika yakuze ku mutima ari ikintu cyaho kiravuga arakarashaka siko bo muhaka jabo kugira ngo gihe kivuze ko ari cyo yashaka gushikiriza ego nagomba garuke kuri iki nyakwa wa senesa mvuze cha studio ico nagomba kumubwira nuko Niko turiteguye kubashigikira nimwabona bikenewe canke sinzi uburyo bitwara
mugabo nuko dikobu turiyemeje nk'igice c'ivyo mukeneye kugira ngo iyo studio isheho ishoboke kugira ngo turabe ko byonyaruka kuko ni ikintu gikenewe. Dufise abana benshi bafise impano mugabo aho bakorera impano zabo zigaragarira. Rero dikobu mu byo dukora twiyemeje guteza imbere umuziki w'u Burundi nkuko twatugira mu bitaramo bitandukanye. Rero nyakubahwa turahari, turemeye kubashigikira. Nibaza ko amahera atari menshi cyane mugabo igice cyayo mukeneye ndazi ko tuzoyaronka. Atwe dave muri wa kwa Auguste ngiye nkirebe nka CEO irebe. Atwe ibyo bice byose zabisigaye tuzobitanga ariko